Imana ishimwe cyane ndabaramukije cyane bene data ni umusabyi w'Imana Patience Nimbona naje kugira ngo dushobore gusangira ubutumwa bwiza uno munsi aho naje kugira ngo shobore kuganiriza abantu bari mu runganwe rwacu burya abari muri jeunesse canke abari mu ugwaruka ndabakunda cyane ko naje ndugwaruka kandi ndagakunda cyane mugabo shatse kuvuga iki muri kino gihe isi igendera iraba develop igendera kuri ukuntu rero kugendera hindagurika niko ugwaruka nigo rukunda guhura n'ingorane zitandukanye bivaye n'ukuntu hagenda harahindagurika ibihe uko nibihe bigenda birahindagurika ntibigarukira cyane mu isi gusa ariko no mwishengero biradushikira rero ugushikirwa n'impinduka y'ibihe birakunda gutuma abantu benshi dutakaza ivyiyumviro canke dutakaza focus canke kudutakaza yerekwa tuko turabona mu bwami bw'Imana bigatuma kenshi dusanga twamugoreye kure mu vya buno bugingo ariko ico mbere nkomba gufata kanya no kugira ngo nshobore gutera intege abajene kugira ngo tubabwize ukuri yuko kino gihe arico gihe Imana ikeneye ugwaruka ko ruhaguruka rugakorera Imana mu nguvu zawe kandi nkeneye kubamenyesha yuko ugwaruka niko gwaruka niyo bantu bafise inkomezi niyo bantu bafise umuvuduko wo gushikana ubutumwa bwiza kure. Paulo yaragerageje kurera Timoteyo aramurera mu ndero nziza kugira ngo ashobore gufata inzira yo amurongorera no mu nzira y'agakiza. Rero reka tugerageze turabe mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore gushika ahantu tuza gutahura neza ico message nkene gutanga by'ukuri kuri bene data. Turaza kuraba mu gitabo mucete Paulo yandikiye Timoteyo igice cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 umurongo wa 12 haravuga ngo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe ntihakagire ukugayira ubusore bwawe ariko ubere abizera icitegererezo mu vyo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no mu mutima utanduye. Haleluya, Imana ishimwe. Imbere yuko nsobanura cyane kuvyerekeranye n'uyu murongo reka manze mvuge uno murongo Paulo yanditse mu cete ciwe yandikiye abaroma igice ca 12 uravye ku murongo wa mbere niho yereka aravuga kuvyerekeranye n'ukutishushanya n'ivyiki gihe. Rero bene data ndiko ndabaganiriza kugira ngo dushoboye gutahura Imana nayo nyene ubwayo irazi yuko ama generation agenda aravuka uko bukeye uko bwije irabizi yuko hagenda harabaho n'impinduka z'abantu niyo mpamvu itanga n'ubutumwa bushikira abantu benshi kugira ngo bagume kuri kagakiza bagume batumbereje amaso yabo kuri yo. Niyo mpamvu yavuze ngo nimwe itwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka byose muzobigirane muzobiro ibisigaye byose muzobironka nk'inyongera. Rero reka ngerageze ndugire kuri umurongo twari dusomeye hano hantu. Paulo yaragerageje niwe muntu yabaye hafi Timoteyo amureresha ubutumwa bwiza ariko aragerageza kuraba kugira ngo ashobore kumushikana mu nzira yo ibereye. Niho rero yari karamuganiriza amubwiye ngo ntihakagire ukugari ubusore bwawe. Bene data ndiko ndababwira by'ukuri no munsi mu ishengero ushobora gusanga hari abajene kandi buzuye amajambo y'ubutumwa bwiza buzuye ivyanditswe ariko wagerageza kuraba ingeso zabo ugasanga zitandukanye n'agakiza k'Imana ugasanga imvugo zabo zitandukanye n'agakiza. Mbega hari kibazo nakunze kwibaza kuva na kera kuko je ndiko ndavuga ubutumwa bwiza no munsi suko namye ndumuvuga butumwa oya hari umunsi nanje nigeze kuba ndi muri ico kibanza c'abandi bajene jewe narigeze kubaho mw'urumogi narigeze kubaho n'inzoga narigeze kubaho ndumusazi ku buryo umuryango wiwanje bari banzi yuko nk'umuntu atakintu nakimwe azigera avamwo. Uno munsi kuba ashobora guhagarara nkavuga ubutumwa bwiza nuko nagira ubuntu ntakira gakiza hama Imana iyangirira ubuntu ntahura ivyerekeranye n'ubutumwa bwiza ndakura buke buke ngera ahantu nanje ubwanje shobora kuzezwa amabanga kanaka ntangura kuzezwa no kuvugwa imbere y'abantu kugira ngo shobora gusangiza bene data ubutumwa bwiza. Rero mpagaze hano kugira ngo shobore gushingira n'abajene bene data kugira ngo nabo bakangukire buno butumwa bwiza bongere bibuke yuko Imana ibafise ku mugambi. Imana irafise impamvu yarakuremye. Imana ntiyakuremye kugira ngo upfe nabi. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima n'ivyo ndabitahura bakagaca bakenera kurondera ngo bakeneye kurondera amahoro.
mu kurondera amahoro ugasanga bari kubagendera mu ngeso zitandukanye. Hariho abanywa urumogi, hariho abanywa amadroge, hariho abanywa inzoga, hariho n'abakora ibintu bitandukanye, ubuhumbu butandukanye, hariho abirukira mu busambanyi. Rero hariho ibicaniro bitandukanye dukunda guhura navyo mu makartier, dukunda guhura navyo mu bibano ahantu tubaye. Ugasanga mu kibano nimba muri kano gace abajene baho benshi ugasanga bahurumbira inzoga, bahurumbira urumogi, bahurumbira cyangwa ugasanga aka gace nimba badahurumbira inzoga bahurumbira ivy'ubusambanyi. Ugasanga abakobwa baho bakiri bato bose batwara amada y'ibitwarire. Aka gace nako nimba batitwara ivy'ubusambanyi ugasanga bajanwe bamugoreye ivy'inzoga vy'amadroge. Ugasanga umwana yakuze mu muryango wifisi, yakuriye mu muryango utunze atacubuze, mugabo ugasanga ibibazo afise ari ibibazo yiteje bivanye nuko yitwararitse ibintu vy'amakokayine, yitwararitse ibibazo vy'urumogi. Je ndiko ndabibabwira uno munsi nuko nanje nabiciyemo. Bene data, naranyoye urumogi, ndazi ikibi kiri mu rumogi. Ndibuka igihe kimwe nari niga mw'ishure, nari nkiciga mu wa gatandatu. Natanguye ibintu vy'ubusazi nkiri umwana mutoya cyane. Niga mu wa gatandatu nari mfise umuvyara wanje yaba Igihanga. Twarakorana ubusazi bwinshi butandukanye. Nawe nyene ico gihe yari yiga mu windwi, yiga ku ishuri riraho ahantu biti Buringa. Ico gihe ndibuka yuko navuye mu ishure ndatoroka, nje Igihanga atakindi kinjanye, ngiye kunywa inzoga gusa. Duhurira ahantu mu kabare turanwa turaboregwa. Ico gihe nabo bari bafise examen ku ishuri wabo. Kubera ko kaboregwe ca twisanga twagiye mu ryashure ryabo dutangura gusara. Ndibuka yuko haje umuntu yari mu préfet des études, araza nsanga muri iryo shure, kumbe baba nicaye mu ishure ryo mu 8 camvuga ngo niga, yambajije ngo wiga mu wakangahe, mu windwi, kumbe nicaye mu 8. Acavuga ngo niyo mpamvu muguma musara muva mu mashure yanyu, mva we yibajije ngo niho niga, kumbe siho niga. Aho nuzu inzoga zingera ngaha, ibintu ndiko ndavuga sinzi iyo biva niyo biriko biraja. Acavuga ngo ja muri direction bakura amanota. Burya anye ntangura kwiyumvira none ngiye muri direction kuvuga ibiki, siho niga, biza kugenda gute? Ngiye muri direction sanga na babahungu bose twanwa n'inzoga niyo bari. Ndavuga ati none ngiye kubigenza gute? Burya nkishika imbere ya préfet de discipline acarambaza ati wowe wiga ngaha? Ndamubwira ati jewe siho niga, mugabo narinje kwiyandikisha kugira ngo ntangure kwiga ngaha. Nahora mbi Bujumbura, nimukiye Igihanga kugira ngo umva abavyeyi bandungize nze kwiyandikisha kugira ngo ntangure kuza kwiga ngaha. Acarambaza ati none kwiyandikisha wiyandikishiriza mu ishure canke uza muri direction tukakwandika? Ndamubwira ati nukuri vyangoye bivaye nuko mfise abavukanye ngaha, nisanze mu ishure kugira ngo nige hanyuma nza kwiyandikisha. Burya acambwira ati urikutera akajagari, reka mpamagara igipolisi kigutware kugufunga. Bene data, natangwe kwiyumvira amakarikiye ndi bukoresha. Igipolisi cari hagufi ngaho, none gabasha ndiyumvira byakabaye kera ngira chance. Haca haza directeur asanga ranzi, acavuga ati uyo ni kigaba murekura genda uko nyene. Ca ndagenda ndiyumvira, nari nkiri muto cyane, none nk'umunzizi iki bampoye iki? Sinagomba nzira inzoga gusa, ubwenge buragaruka. Rero ico gihe bica ahantu kwiyumvira cyane, kuko ivyo bihe byari bivuye yuko navuga ngo umengo tubayeho mu buzima bugoye, ubuzima bwari buhindutse revre muhira. Twari tugiye kubaho ubuzima tutari tumenyereye, aho umuntu wasanga abayeho ubuzima bworoshe, amatangura kubaho ubuzima bugumye, tangura kubona vya bintu twakera tutakibironka. Ico gihe niho twari tukicimuka tuja kuba mu buterere muri ico gihe yari quartier y'abasazi gusa, wasanga ari abantu babaguruguru ibiki ntiyari bwabe develope nk'iki gihe. Ubu gusa isigaye yarateye imbere cyane. Hama ikintu kimwe nkeneye kuvuga niki, ico gihe ndibuka yuko naciye mfata igihe kidasanzwe aho nagize ubuntu mpura n'umuntu ambwira ubutumwa bwiza, akimbira ubutumwa bwiza. Burya yarahinduye ubuzima bwanje. Bene data, ndababwiza ukuri, je uwa gatandatu 6e nayize imyaka 4. Sinayize imyaka 4 kubera kubura ubwenge, nayize imyaka 4 kubera ubuguruguru. Niyo mpamvu rero shaka gutera intege wewe uri kuranyumviriza muri kano kanya.
Pawulo ariko arabwira Timoteyo ngo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Burya ubusore si ukwihuta mu bintu, ubusore si ugusaragurika, ariko ubusore ni sagesse. Ubusore ni ugutekana ugakora ibintu ku rutonde, ku buryo umuntu uwo ari we wese yakuraba akakubona ko uri umuntu w'icitegererezo, akavuga ati by'ukuri ujya mu jeune arakwiye kuhabwa responsabilité kanaka. Reka ndababwiza ukuri, burya ugukura canke ndacite mu gifaransa maturité, kuba mature si ugukura kw'imyaka. Burya kuba mature ni responsabilité, ni ukuntu ushobora kuzezwa ibintu. Rero ndababwiza ukuri bene data, igituma ushobora kuri muri famiye ukabona mutoyi wawe niwe ariko arazeza ibintu kanaka mu muryango, wowe ntihariko arakwizigira ngo akuzeze ibintu, ni kubera ko wagize ikibazo c'uko utamaze kwerekana muri famiye yuko ari ico ushoboye. Burya werekanye intege nke kanaka. Rero ndiko ndagutera intege. Pawulo ariko aratubwira, ariko abwira Timoteyo ati ntihakagire ukugayira ubusore bwawe, ariko ubere abizera icyitegererezo. Burya Imana igituma umviriza jeunesse benshi barakunda kuvuga ngo ni ikibanza cyaho abantu baba bari mu muvuduko, baba bafise ibintu bitandukanye bibatwara. Muganda kubwiza ukuri, burya ukuntu wifashe muri ubwo buyabaga bwawe nibwo ni ivyo bintu uri kurakora muri ubwo buyabaga bwawe, canke umuvuduko umwanya munini ubihereza ivyo bintu nibyo bizodetermina ukuntu uzobaho mu myaka iri imbere. Mwene data, rero nje no munsi kugira ngo ndakubwira iki kintu, hako wo kwicuza muri kazoza, hako wo kwemera unezereza umubiri wawe no munsi, ariko uzokwicuza imyaka yawe yose wataye. Jewe nje ngaho imbere yawe kugira ngo ndakubwire yuko naratakaje umwanya by'ukuri. Rero nawe uri kuranyumvira cyangwa uri kurankurikira muri kano kanya, sinkeneye yuko utakaza uwo mwanya. Oya, nje ngaho kugira ngo ndagukebura hakiri kare, kugira ngo ubone yuko Imana igufise ku wundi mugambi. Hari catumye Imana ikurema. Burya ntiyakuremeye ubwo buzima uri kurabaho, ntiyakuremeye gucika intege. Burya hari ubuzima kanaka utari kure experiment bivanye nuko utahaye ikibanza Imana ibe muri wewe. Imana irakeneye ko uyihereza ikibanza, Imana irakeneye kuba imbere yayo, Imana irakeneye yuko uyibona nkuko ubona umuvyeyi wawe, ikubere umurongozi mwiza. Amen. Bibiliya ivuga neza, uravye aho Yesu ariko arabwira intumwa ziwe yuko atabasize bonyene, azobarungikira umwiza. Kandi uravye Yoeli yari yarabivuze cyane, uhereye yavuga ngo mu gihe c'iherezo ngo nzosuka mpwemu ko ari n'umubiri bose. Mwumva igikorwa gikomeye yaciye avuga ngo abasore n'inkumi bazovugishwa, bazokwerekwa. Kuvugishwa yashatse kuvuga niki? Burya ndababwiza ukuri, iciyumviro ciza kigereranwa n'ubuvugishwa. Nta muntu numwe yateye imbere ku isi atari uko bitaciye mu ciyumviro. Burya umuntu kugira atera imbere bihera hehe? Nuko agira nk'iciyumviro ciza. Burya hari ivyiyumviro vyiza vyuzuye muri mwebwe, ariko ntimuri ko murabishika ko bivaye nuko hari imbungamizi kanaka muri ko murahura nazo mu buzima. Hari imbungamizi kanaka muri ko murahura bivanye n'ingene mwisanze mu kibanza caho muri ko mufata ibintu bitari bikwiriye gufatwa muri ico gihe canyu. Satani ariko agerageza kubabwira yuko ivyo ari bwo munezero. Raba nk'akarorero, jewe naravugije umuziki, naravugije inanga, nararirimbye, ni ikintu cambe nakunda gukora cyane n'imbere yuko nkizwa. Ariko nasanze indirimbo twumviriza, izi ndirimbo twumva abaririmbyi batandukanye baririmba, ni indirimbo z'inkundo, ni indirimbo z'iki gihe, izo nizituyoborera hehe? Nizituyoborera muri Gehinomu. Ndababwije ukuri. Kubera iki? Uno munsi umuririmbyi aza yambaye iyi style, ejo uzosanga nawe wayambaye, ntuzi inkomoko yayo. Ejo uzosanga yaririmbye yatsivye amadrede ukuntu, ibintu bimeze ukuntu, nawe ukaca ugenda ukaca uvyigana. Bene data, hari ukuntu isi iri kiriyubaka mu kugira ngo ishobore kuyovya benshi, ariko jeunesse turiko turihutira cyane kuyikopya, kugufata ivyo iriko iratwereka. Oya, garuka aho usanga Imana igufise ko umugambi urengeye cyane ivyo bihe uri kurabamo. Imana igufise ko umugambi urengeye cyane ivyo uri kuracamo. Bene data, nobabwira yuko jewe intarakizwa ukuntu nari nsa, nta n'umuntu yari kwifuza yuko no mubera umugenzi. Ariko uno munsi kuva nakiriye agakiza, Imana yarampinduriye ibihe, impindura undi muntu mushasha, impereza iyindi identite shasha, impereza ubundi buzima bushasha. Uko biratubwira neza yuko
ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ubwa mbere nkiri mu vy'isi nari mogoreye ivy'isi nyene kuko nari umwana wa mubi. Buryo utari umwana w'Imana uba uri umwana wa Satani. Ni kimwe muri bibiri. Hari ibintu mwihenda ngo hari indirimbo z'isi, ngo hari ibingo ngaha anya ngo hari indirimbo ngo z'inkundo canke zibiki. Ngo anya ngo utari gukorera ngo Imana canke utari gukorera Satani uri gukorera isi. No, dufise ubwami bubiri. Bibiliya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nta muntu ashobora gukorera abami babiri. Rero ndakubwiza ukuri, nimba utari gukorera Imana uri gukorera Satani. Mwene data ndakubwira, wewe uriko uraca muri ivyo bihe bitandukanye, raba ivyo uriko urakora byose ko uriko bihimbara Imana. Mbega ivyo bintu uriko urakora canke indirimbo uriko uraririmba canke akazi uriko urakora, byo byose bihimbara Imana? Oya, nimba bitariko bihimbara Imana, biriko bihimbara Satani. Utari gukorera Imana uri gukorera Satani. Rero ndagusabe mwene data, usubize ivyiyumviro vyawe inyuma, usubize amaso yawe inyuma, ugaruke ku Mana kugira ngo nayo ikuyoborere mu nzira yakuremeye kubamwo, kugira ngo nayo igukorere ivyategekanije kugukorera. Burya ivyiyumviro Imana twiyumvirako si vyago, ni vy'amahoro, kugira ngo bidutegurire akazoza kameze neza. None ukeneye kuzo gutegurira akazoza gute utayishize utayihaye amaso yawe, utayihaye ivyiyumviro vyawe? Niyo mpamvu yavuze ngo munkundishe ubwenge bwanyu bwose, munkundishe inkomezi zanyu zose, munkundishe umutima wanyu wose, munkundishe ivyanyu vyose. Haleluya. Hariho benshi sikunda gusanga bariko bararimba uturimbo dutandukanye, ugasanga bavuga ngo ivyanje nanje ubwanje ngo ni ivyawe. Uriko bavuga ngo ivyawe nawe ubwawe ngo ni ivy'Imana, mugabo ugasanga iyo ngoro yaguhaye uri kwimogorera ikibi. Bibiri tubwira yuko imibiri yacu ari urusengero rw'Imana nzima. Imibiri yacu ni ingoro Imana yiberamo. Raba vy'ukuri kuri kurabaho ubuzima bw'ingoro y'Imana. Raba uwo mubiri kuri kuwukoresha ubuzima Imana igukeneyeko. Haleluya. Bibiri ambwira neza ngo mba narihebuye ntizira ko nzone kugira neza ko hora misi y'abakiriho. Wowe rero mujene ushobora kuvuga ngo waciye muri vyinshi nivyo riko biratuma urondera amahoro mu nzira zitandukanye. Reka ndababwire, jewe narondeye amahoro henshi ku buryo maze kwiyumvira gutangura kurondera amahoro mu Mana. Nagiye mu madini atandukanye. Je naragiye narabaye mu mizirima, naragiye mu batemwe do Jehova. Inyuma yo kuja mu batemwe do Jehova nariyumviye kuja no mu Buddhiste. Naragiye hari ikintu iyo nacibutse bintera no gutwenga. Hari ibintu bita ngo batamba ibintu vy'imizuka. Nariyumviye ko nojayo naho nyene kugira ngo ndaye ko noronka amahoro, noronka ivyo bintu nkeneye, noronka ubutunzi cyangwa noronka ibindi bintu ndiko nkeneye kubamwo bimpa amahoro mu buzima, mbone ko nokoroherwa mu buzima. Ivyo byose maze ko nako vyanse, nariyumviriye kwiyahura. Nifuje kwiyahura inshuro zitatu. Ubwa mbere nagiye ngomba kwiyahurira ahantu muri chambre muhira. Nza mbona umuntu namanitse n'ikamba, haza umuntu avuye hanze, sinzi ni ingene yaje ngira nuko ni Imana yamurungitse uko nyene aza koma induru ngo umwana arafuye, biba birafuye siniyahura. Nshaka kwita mwibarabara biranka. Ivyo byose nariko ndabikora kugira ngo ndonke amahoro bivaye nuko ubuzima bwari bungoye. Ndashobora kugutahura, ushobora kumbwira ngo ivyo byose uri kubikora kugira ngo uronke amahoro bivaye n'ubuzima uri kuracamwe. Mugabo nta handi hari ubuzima, nahandi hari ubukiriro atari muri Kristo Yesu. Rero inyuma yo kubabwiriza impanuro zose n'ibivyane byose nariko ndavuga, nashaka kugaruka kuri iki kintu, ubuzima bwabubakire kuri Yesu. Naciye mu mihingo itandukanye, navuze ku bajene bakirijwe n'abadakijijwe. Hariyo abakijijwe bonye n'ubwabo babona ko ari mu gakiza, mugabo ibikorwa n'imigendereho canke n'imibereho yabo ugasanga ntihwaye n'ubuzima bw'agakiza. Ndagutera intege mujene uri kuranyumva, vuga ubutumwa bwiza. Reka ingeso zawe zibere akarorero benshi. Biravuga ngo amajambo tuvuga ngo asosera batwumva, atuma abantu batwumva bashobora kumva Imana mu majambo tuvuga. Reka ingeso tugenderamwo zitume abantu bose duhura nabo bavuga ati aba bantu vy'ukuri n'abantu bicitegererezo. Biraryoshe cyane urengana mwibarabara bakavuga ati wow, je nakiriye agakiza biciye kuri naka. Kuko ndababwiza ukuri, amajambo menshi twavuze si Imana izotubaza tugeze imbere y'intebe y'inganje yayo. Oya, samastire meza twambaye, si miduga myiza twagendeyemo, samazu meza twatunze. Oya, izotubaza combien canke igiharuro c'abantu twashikanye ugakiza.
none mbega ubuzima uri kurabaho ubona biri kushikana bangaye kugakiza? Ndiko nganiriza wewe mujene wamaze kwakira umwami Yesu, ariko ubuzima bwawe utari kubumatanya no kugororoka kuva ku Mana. Mwene data utarakira umwami Yesu nawe, ndakwinginze hindurira ubuzima bwawe kuri Kristo. Burya ubwo rumogi sigo rukuzanira ivyiyumviro, ahubwo rukuza sigo rugukiza ivyiyumviro, ahubwo rugutera ivyiyumviro byinshi. Izo nzoga canke ayo madrogue, ubwo busuma canke ibindi byose, ubwo busambaye n'ibiki byose uri kurakora, sivyo biguhereza amahoro, sivyo biguhereza umunezero, ahubwo nivyo bikugwiriza ibibazo. Mwene data ndaguteye intege, akira umwami Yesu, garukira aho nyene wumve yuko Kristo yagukunze. Yesu yaragukunze kugira ngo ushike umwana w'Imana. Ashaka ko wakira ushika abana b'Imana, umwakirije ucika umwana w'Imana. Bibiri ivuga ngo abimatanije nawe yabaye umva bacitse ku imwe imwe nawe. Wakira umwami Yesu, wakira umunezero udashira, wakira amahoro adashira, wakira urukundo rudashira, kuko Yesu nibwo rukundo, Yesu niwe mahoro, Yesu niwe munezero. Abiyumvira ko Imana yabataye, Imana ntiziguta, Imana ntiziguheba, Imana ntizikwibagira. Rero mwene data ndagutera intege, ngwino kuri Kristo, ngwino kaneko kanya keza, niko kajya uronse, niko kajya uronse kugira ubuzima bwawe buhinduke, niko kajya uronse kugira ngo wewe ugire iherezo ryiza. Raba igikorwa gikomeye cyahabaye. Yesu yatumye intumwa ziwe, ababwira ngo nimugende, arabagabura ari babiri bagenda aravuga ubutumwa bwiza. Bagarutse bagarukana intahe, baravuga ngo twebwe nimwe mu mbi zatwumviye, ngo aca babwira ikintu gikomeye nico shaka nako kubwira. Yabwiye ngo ntimwitwararike canke nimunezerewe ko imwe mu mbi zabumviye, ariko munezerwe ko amazina yanyu yanditse mu gitabo c'ubugingo. Nawe reka unezerwe ko izina ryawe ryo bajyanitse mu gitabo c'ubugingo. Imana ibane nawe kandi Imana igukomeze, ishobore gukomeza n'agakiza kawe niba warakakiriye. Utarakakira naho reka ndagufasha ukakire muri kano kanya. Usubiremwe no majambo, wizeresha umutima wawe ko Yesu ari umwami n'ubuzima n'umukiza w'ubuzima bwawe. Hamusubiremwe ano majambo uvuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ibyo nakoze byose mu kutamenya, ibyo nakoze byose ubimparire. Uno munsi ubuzima bwanje ndabushize mu biganza byawe. Undongorere mu nzira y'ukuri no mu nzira y'agakiza, mu izina rya Yesu, amen. Reka ndabasengere. Data mwami Yesu Kristo, ndagushimiye mwamana kubwa bano bajene, ndagushimiye mwamana kubwa runo runganwe mwami ino generation watoranije kugira ngo mwami egukorera ivuga ubutumwa bwiza muri kino gihe. Mwami ndagusavye mwami ubahindure kuba basavyi bawe, ubahindure mwami Imana kumugorera ukuri no gukorera ubwami bw'Imana kugira ngo baze baragwe ubwami bwawe. Data wera byonezera cane, ejo canke hirya ejo ndiko ndumva intahe z'abatandukanye bavuga ngo twarakiriye agakiza bivuye kubw'intahe canke bivuye kubw'ubutumwa bwiza babwiwe n'umujene kanaka yakiriye agakiza uno munsi. Mwamuhabwe ishimwe n'icubahiro ko nizera ntakekeranya gukora ibirenge byo dusaba nibyo twiyumvira nko kubushobozi bwa buri, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibakomeze, Imana ibandanye tugirira neza, muri umugisha cane, amen.